nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri irya minsi Yesu yerekeza amaso ku bigishwa biwe avuga ati: murahiriwe mwebwe aboro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Murahiriwe mwebwe mushonje ubu, kuko muzohaga. Murahiriwe mwebwe muri rubu, kuko muzoronka akanyamuneza. Muzoba muhiriwe umunsi abantu bazobanka, bakabaca, bakabambika ibara, kandi bagasenda izina ryanyu nk'akabi kubera umwana w'umuntu. Nimunezerwe muhimbagwe ujya munsi, kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Uko niko basokuru bagiriye abahanuzi. Yamara mweho rero muragowe mwebwe batunzi, kuko mufise ikibanezereza. Muragowe mwebwe muhimvye ubu, kuko muzosonza. Muragowe mwebwe mutwenga ubu, kuko muzoba mu maganya. Muragowe umunsi bose bazoba bavuga neza, kuko base ariko bagiriye abahanuzi b'ibinyoma. Twakirije yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana uyu munsi aje yaduhamvye twese mu cipfuzo n'icyumviro umuntu wese ahorana, icyumviro c'ubuhigwe. Bega ikibazo c'ubuhigwe kimeze gute? Kuri utu tugosi mbona ngaho ututwana tw'uduhungu, ngarimwa n'agakobwa. Ikibazo c'ubuhigwe kimeze gute? Gihagaze hehe? Nko kuri Jésus estime hano gihagaze gute? Ku wundi sinzi wo mu rundi rugero rw'indi myaka. Ni ikibazo c'ubuhigwe cifashe gute mu mutama canke umutamakazi turiko turasangira inkuka y'imisa? Ikibazo c'ubuhigwe kimeze gute ku muntu aryamye nko muri CMCK, muri ca gihande c'abantu barwaye cancer? Ico kibazo kiri mu muntu wese. Ikibazo kinyegeje mu muntu wese, nico kidutuma tubona twese twiruka turondera kubaho, kandi umwe wese akarondera kubaho neza. Ariko haba hasigaye kwishura ico kindi kibazo c'uko vy'ukuri umuntu afashe inzira y'ubuhigwe, kandi ubuhigwe bumutuma azokumva ko abandanya ahoraho mu buhigwe nyene. Kuko hariho ivyo usanga twita ubuhigwe, mugasanga ni ibintu vyo kuryoherwa akanya gato, mbere niyo birenganye bigaca bisiga umubabaro. Bigasiga umubabaro, bigasiga uburemere ku mutima, bigasiga ibibazo mu vyiyumviro, bigasiga ibikomere hagati y'abantu n'abandi. Umuntu akibaza ati none vyari bimaze iki kubiryoherwamo akanya gato, ariko inyuma yavyo bitasize n'ubundi akanyamuneza ku mutima, ugutekana mu vyiyumviro, ugutekana mu gushaka kwacu. Kuko hariho ubundi buhigwe bukomeye cyane, bumwe bwo gutekana mu vyifuzo vyacu, tukagira ivyifuzo bidukwega guteza imbere ubuzima bwacu, ariko bikaba ivyifuzo nogira nti biri ku rugero rudaheza ngo rugaruke rupayure umuntu, rumugwaze mu mutima, rumutume usanga umenga aca ku biti n'amabuye, yama mu ruhagarara. Birashika uyu munsi ugasanga turiko turitiranya icifuzo ciza c'ubuhigwe na bene ivyo birahura umutima, bikaza birimwo gushaka un désir violent, très ardent, gushika hiba violent mu muntu, ugasanga arahakwa guca ku bantu, nk'akarorero asiganwa n'amafaranga, asiganwa n'inyungu, asiganwa no kumererwa neza, asiganwa n'ivyo akaryohera mubiri, akibaza ngo niko gushikira ubuhigwe. Mu minsi rero twarazirikanye kandi dutandukanya ibintu bibiri naho nyene dukunze kwitiranya. Hari
aho usanga twitiranya itunga n'iterambere. Twese umukama aratwipfuriza gutera imbere, ariko twese ntituzotunga ngo duce tugira ibikwegana, ariko twese umukama aripfuza ko dutera imbere tugire Kristo. Hariho ikintu ciza twategerezwa kurwana kugira ngo tukibone mu buzima bwacu, mu buzima bw'umwe mu gihugu cacu, kumva ibintu bigenda biratera imbere. No mu myaka ugatera imbere, ntugumane umushatsi wirabura hakagera igihe hakaza n'uwera, erega naryo nyene iterambere. Umuntu akumva ati hariho ahantu ndiko ndatera intambwe, negera ikintu kiryoshe, ikintu gitekanye, ikintu cegeranye, ikintu kizana akanyamuneza gasumbirije. Nta kintu gitera amakenga nk'igihe ubona umenga uko bukeye ko bwije ukumva umenga ibintu bitera bitituka, amafaranga agata agaciro, ubuzima bukaguma buzimba bunyika. Naho rero bamwe baguma batubwira ati ahubwo bimeze neza bose gusumvya. Bimeze gute? Mu minsi iheze nahora ngisahani zitatu, uyu munsi nkarya imwe. Haroca kubwira atoya ati n'ubundi uriye zitatu uca urwara indwara yo kumererwa neza, basi kumizamo nk'izo zitatu, imwe ndayihe utaronse. Ivyo byose ukabona yuko ni ibintu biba mu mitima yacu, bikagwanirayo bikadutuma mbere ikibazo c'ubuhigwe dushobora no kukizimiriramo, ugasanga turiko twiha inyishu zitarizo. Abantu benshi mbere muri iki gihe, kubera ko n'ubundi babona ko hari ibibazo bikomeye mu buzima bw'abantu, ibibazo bibatera muri ca kibazo gikomeye c'ubuhigwe, ugasanga bariko baraduha inyishu. Umwe wese akakubwira ati ikintu kizana ubuhigwe cangaha ngo tukwereke, ngo tuje kurya amafaranga aba homosexuel. Urazi ko uyu munsi niwe afise amafaranga menshi, turiko urata umwanya wawe ngo tugende muri ibi anye, reka kwishira itsinga mu mutwe ngo nkwereke ingene bigenda. Ku buryo bw'uko ubu unye harimo n'abayisikuro benshi. Narigeze kumva yuko aho mu bihugu biteye imbere mu vy'ubuhinga bwo kuvura, ushobora gusanga abantu ashobora kugira ati jewe ndanyotewe gose ubuhigwe nanje kumererwa neza, Imana yarampaye amafyiga 2 kandi arakomeye yose, kuramwo rimwe mu mpa yabona, sigarane irindi rimwe rizoguma rikora. Agasigara afata ibimba vy'umubiri we nk'amapiese y'imodoka. Cyangwa gashaka kuja kwivuza ahantu ugasanga bagutwaye rimwe bagushiriyemo igiproteze. Ivyo vyose kubera ko abantu turondera kumererwa neza, twibaza yuko igihe tumerewe neza ko ariho tuba dushikiriye ubuhigwe. Kumererwa neza si bibi, mugabo kumererwa neza hariho ikintu Yesu yavuze kimeze nk'urupfunguruzo rw'ubuhigwe, akagira ati kubera umwana w'umuntu. Ntuzukigere wibaza yuko uzoshikira ubuhigwe uri hanze ya Yesu Kristo, ntibikunda. Uzoshikira ikintu c'ikiburirane c'icitiranwa c'ubuhigwe mugabo atari ubuhigwe. Aka kantu Yesu yongeye kati kubera umwana w'umuntu, kaka ni nyene kagaruka mu nkuka y'imisa ngo kumwe nawe, hamwe nawe, no muri we nyene. Ubuhigwe bw'umuntu akiri muri ubu buzima, mbere no mu buzima buzokurikira, nini nahazwa ry'Imana muri we, nukuba kumwe n'umwana w'Imana. Ni navyo Paulo yagombye kwishura abanyekorenti, aho abandanya abafasha kumva ingene umwambiro w'inkuru nziza bowushikana mu buzima bwabo. Bamubajije ikibazo cama kiriho mu nzaruka zose, kumbure kikaza kimeze uku canke kuriya bivanye n'aho abantu bageze uyu munsi. Ni ikibazo kijanye n'ibintu vyo kubaka canke kutubaka. Uyu munsi ukabona ko ari ibibazo biguma bigaruka mu bantu, ugiye kuraba no muri ibintu vy'ubuhinga bwo gutumatumana kw'amakuru, ibi vyo ku marezo sosio, nivyo bintu bihuzuye kandi ibintu bironka amajeme n'abasabone benshi. Iyo haje havuga ibintu vyo kurongora no kurongorwa, vy'imibano y'abagabo n'abagore,
by'imibano n'imibonano mpuzabitsina nibyo byuzuyeho gusa. Ni gako uzosanga abantu bariko barahanahana nk'iri jambo ndiko ndabasigurira. Mugabo niwashiraho abantu bari gusa bariko bararyana indimi uzosanga bose babyuguruye. Bikagira igihe bikaboreza abantu, bikaba mu mitwe y'abantu, bikaba ibibazo ahubwo bizana n'agapfungu kuko ngene umuntu atunganya ibiba mu mubiri wiwe n'ingene yibaza umubiri w'uwundi, conception afise ku mubiri w'uwundi no ku mubiri wiwe. Ugaca usanga rero muri iki gihe tubanze tugaruke gatonya muri iki gihe ca Paulo aho i Korenti bagendera cane mu vyiyumviro vyari vyiganje ico gihe vyo gusanga umubiri bawufata nk'ikintu nyene kiraho, ikintu c'ikimatiere, ikintu kimeze nk'igikoresho, hamwe ugasanga harimwo kuwukengera rwose nk'ikintu mbere cavumwe, ikintu atateka gifise imbere y'Imana atagaciro. Mugabo utanguye gufata umubiri gutyo wawe uba uriko uraca kubiri no kwigira umuntu kw'Imana. Ngo Imana yarigize umuntu irambara umubiri w'umuntu. Iteka rikomeye Imana yateye umubiri w'umuntu, irambara umubiri w'umuntu, irigira umuntu. Mbere n'igihe Yesu azutse, ikintu ca mbere yihutira kumvisha abigishwa biwe, aza afise umubiri agaheza agasangira nabo. Kabwira ati reka kwibaza ko ndi ikintu c'ikiyesipiri, ikintu c'ikijiji. Zana agafi ngaho dusangire njye mubona, kugira bumvisha ati ndafise umubiri. Co gituma umubiri wacu si igikoresho dushobora gukoresha uko ariko kose, si ikintu gikengeretse dushobora gufata nabi uko dushatse. Mbere hari abantu benshi baharonse ubutumwa nk'abaganga, barafise ubutumwa bukomeye imbere y'Imana, kwegeranya umubiri w'abantu bababara ni iteka n'umuhezagiro ukomeye cyane. Mugabo hari igihe usanga umenga nawe nyene, hari igihe bibagiye ugasanga umenga umubiri w'umuntu bawufashe nk'ibintu vy'ibinyamanyama bamanipira, mugabo ntihamenye yuko harimo umutima w'umuntu. Nk'igihe ukoroye inda ni nk'uko umenga ni ikintu wikuye, mugabo n'umuntu muzima wishe. Ahandi naho ugasanga aho muri abo bagereki bari bafise ibindi vyiyumviro vy'uko umubiri rero umenga ni ikintu c'igikoresho, bakawukoresha mu mwidegemvyo urenze, mu bintu vy'akaryohera mubiri, ari vy'ukurya bakaborerwa bagahaga rwose gushika aho baja kwidaha kugira ngo agume arya vyinshi kandi kuri vyose. Maze kubona iyo ku munsi mukuru bashize ngaho indya z'ubwoko bwinshi, kuva umenga woziryako zose. Oya, hitamwo izo ukeneye kandi zijanye neza n'umubiri wawe. Ko bagira ati nukubirya vyose ukabiryako, wumvise huzuye genda ahantu widahe. Akanwa inzoga ukamenga ni nk'umwobo, akajaja kwidaha. Ibintu by'imibonano mpuzabitsina ugasanga ni ibintu bafata nk'ibintu bisanzwe. Ivyo rero byari bikiri no mu Bakorenti bamwe bamwe. Ariko hejuru y'ivyo hakaba n'ibindi bibazo rero ibi twumvise yadomye ko Paulo akagira ati mbega none, kuko baramubaza ikibazo bati ko Yesu ari mu kugaruka birakenewe ko twitwararika ibintu vy'ukurongora no kurongorwa. Paulo akagira ati mbere ukabusanga mbere harimwo n'abari baza bararongoye nk'abarongoye n'abarongoye canke abarongoye abapagani bakagomba kubata, kagira bati twe twarabaye ab'Imana, abo bapagani nibatuvireho. Barakagira atoya, nubwo bataremera Yesu Kristo n'abana b'Imana, kandi mwebwe mwemera murabatagatifuza. Ikintu gikomeye. Barakagira ati umugabo w'umukristo abana n'umupaganikazi aramutagatifuza, umugore w'umukristo abana n'umupagani aramutagatifuza. Ikintu ciza cyane. Ugiye muri relation mbere n'umuntu atari relation zinyene z'amakouple, homme femme, garçon fille,
iyo relation ariyo yose, wowe uri umukristo ugagara mu bukristo bwawe, hariho ibintu utagatifuzamo mugenzi wawe, hariho ibintu mukwegamwo mu neza muri Yesu Kristo. Hakaba ikibazo rero cy'uko hariho n'abandi bataba bari bwubake imisiyo n'imwe, bakitera ikibazo bati none birakenewe kurongora cyangwa no kurongora. Paulo akababwira ati uwo hitamwo mu rukundo rwiwe kurongora cyangwa kurongorwa nta kibi birimo, mbere ni sakramento ry'Imana. Uhisemo nawe nyene kwiha Imana akagira ati jewe sinzorongorwa kuko ngomba kwihereza wese Yesu Kristo, ndamukorere nkorere ubwami bw'Imana bugiye kuza, nawe nyene azobagize neza. Ivyo bibazo n'uyu munsi birahari. Hari abagira amahirwe ko bavyipfuza bakanyaruka kurongora bakarongorwa, mugabo ngabishe n'abantu sigaye umenga kurongora no kurongorwa n'ibintu bisigaye umenga birahutagije gose, bamwe ugasanga ntibavyiteguriye neza. Ati ngomba niho umuntu wewe ubuzima bwawe wewe wenyene burakunaniye kujera, uzojera ubuzima bw'uwundi gute? Bucaca acaza abyare, wowe uzobishobora? Isaha nimwe yiwawe iragutuma utunuka, uramaze kwegeranya ibiri ibikenewe ushobora kwakira wundi muntu mugasangira ubuzima, ngo tuzobirondera hamwe, ngo gaca kabiri pati nkopesha biranze. Saya nakubwiye usanga ariko aramererwa nabi, kuko yabifashe gihutihuti, abona abandi bagiye cyangwa umubiri uri kuramushura. Itonde, kuko inyuma y'ivyo hariho responsibility ikomeye cyane. Pati ndashaka kuba patiri na jewe kubera iki? Narabonye umupatiri afise ikiduga ciza. Apo jewe ko atamufise ndumwibutsa Imana w'isabiriza, baza ko nawe udocuronka ivyo goye, uhisemo nabi, uri gukoreshwa n'ibitari byo. Paulo agaca agira ati rero ni wahitamwo iki canke kiriya mu rukundo vy'ukuri gushaka gukora Yesu Kristo, uri kurahitamwo inzira y'ubuhigwa. Izo nzira zibiri, canke kuja muri iryo sakramento ryo kubaka Kristo, canke guhereza ubuzima bwawe bwose Imana. Ti ni inzira z'Imana ziri mu buhigwa bw'Imana, ubuhigwa bwa Yesu Kristo, igihe umuntu abigize vy'ukuri kubera Yesu Kristo, kubera ubwami bw'imirije kuza. Kuko agira ati iyi nzira ndayinjiyemo kugira ngo nze nkorere Yesu Kristo gushika ndamusanze mu bwami bw'Imana. None inzira urimo, urumva kuri kumwe na Yesu Kristo. Mugabo kandi izo nzira Paulo agaca agira ati, mwumvise amajambo yigeze kuvuga imvugo umenga iragoye gutabura, ngo harageze igihe cyangwa ufise umugore we waho utamufise. Ntihagira abagabo bataja gushimisha abagore babo ngo Paulo yabivuze, canke ngo ufise umugabo ngo abaho utamufise. Ntihagira uwuva afata nabo urugo rwiwe ngo Paulo yabivuze, ngo nuko bawo ndavyirengagiza. Oya, sivyo agombye kuvuga. Turaza twumve neza icyo agomba kuvuga. Gushika ntagira ati waragezaho n'udandaza ngo yobifata nk'umbere nk'uzo kwa kutwiwe. Paulo akagomba kutubwira ati izo nzira turonderamo ubuzima kandi neza turi kumwe na Yesu Kristo ni inzira gusa, sivyo ubwabyo ari byo hangiro. Sinabaye patiri nk'uko umenga ihangiro ry'ubuzima bwanje no kuba patiri, nukumva ko no mu bupatiri turi kumwe na Yesu Kristo. Kuko ushobora kuba wubatse warahawe isakameno neza kuri atari mukama, ushobora kuba warati warabaye patiri, ushobora kuba wararose ububikira, mugabo utakiri kumwe na Yesu Kristo birashobora gutakara. Uhambaye rero iyo ni inzira nziza, mugabo icika inzira nziza kugumana na Yesu Kristo, witwararika kugumana na Yesu Kristo, kuko nazo nyene umuntu ashobora kuzizimiriramo, kuko sizo hangiro ubwazo. Ihangiro nyamukuru
ni ukuzoshikira ubwami bw'Imana, kuzoshikira Yezu Kristo mu bwami bw'Imana, kuko twemeye kugendana nawe mu nzira twahisemo y'ubuzima bwacu nk'iy'ubuhigwe bwacu. N'akaryo keza rero kugira ngo dutahure yuko by'ukuri inzira y'ubuhigwe niyo nzira yose twumva umukama yadushize mu mutima, tukayihitamo n'urukundo rwacu rwose n'umwidegemvyo wacu, ariko tukabigira twumva tuti tugomba gukorera Yezu Kristo, tugomba kumukurikira, tugomba kuzosangira nawe ubwami bwiwe, kuko mu kumwakira wumvise ubuhigwe ko buri nawe mu kuba umwana w'Imana, mu kuba umwana w'Imana. Igihe nazirikanira ijambo ry'Imana, naciye nibuka inkuru bigeze kumbwira kuri Musenyeri Yohakimu Ruhuna. Musenyeri Yohakimu Ruhuna mwaramumenye, nibaza ko ari abamumenye muri mwe bamubonye mbere. Musenyeri w'intore rwose mu ijambo rikomeye cyane, ni nawe yadusabiye Radio Maria ubwa mbere. Niho ngo yigeze ko ariko araganira n'undi musenyeri w'umubirigi hariya mu mahanga, aramubwira asa n'umuntu anyotewe, agira ati je narabaye patiri, ndaba umwepiskopi, mbere ndi umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru, mugabo ndumva ko hari ikintu nkenye. Umusenyeri aramuraba aramubwira ati none ikintu ushaka ni iki? Wabaye umwepiskopi, ushaka kuba papa? Aramuraba aratwenga, acamubwira ati nivyo, narabaye patiri, narabaye musenyeri, narabaye na musenyeri mukuru, ariko hariho ikintu kimwe numva ntarashikira ngo meze, ngo ndumva yuko nkinyotewe kuba rwose umwana w'Imana, umwana w'Imana. Ubwo aho wubatse urugo rwawe uracarimo umwana w'Imana, ubwo mu bupatiri bwawe, mu bubikira bwawe, mu buseribateri bwawe, mu kuba wararonse cyangwa utararonka uwo mujana, uhagazemwo umwana w'Imana, ngo kubera umwana w'Imana. Yezu Kristo umwana w'Imana, iyo aduhagazemwo natwe tuba abana b'Imana, tugendera mu buhigwe bw'abana b'Imana. Nuko rero tubandanye dusaba umukama kugira ngo atuzigamemwo ico gihagararo c'abana b'Imana, arico kizana ubuhigwe, kugira ngo mu kugendera muri ubwo buhigwe tuze duhigwe no kuzobona umwana w'Imana ku mperuka z'ubuzima bwacu. Amen.